gutumya intasho nimuyakire. Murakoze kuyakira. Hanyuma uyu mwanya nawo cyo novuga ni ijambo ry'Imana ritoya, simara umwanya munini, ariko imbere ya byose ndashimiye Imana kuba ngaha, kuko ndabibonamo igitangaza mu bindi bitangaza, kuko narwaye cyane, yaja mu bihugu bitandukanye, nkaja mu Buhindi, nkaja i Dubai, hanyuma mu nyuma nkafatwa n'indwara ikomeye, nkagwara nkamara amezi, ariko sinarinzi yuko nzosubira kubona uyu mwanya wo kubona ishengero ry'Imana, kuko n'ibintu byaza byaramvuyemo, kuko narwaye hafi nk'amezi 5 i Bujumbura. Hanyuma rero muca mwumva umuntu yaroye muri koma, amayinga ambambe iminsi myinshi, amayinga 3, iminsi 21. Igitangaza Imana yankoreye. None rero ndashimiye Imana cyane uyu mwanya mpawe kugira ngo ngire icyo mvuga nk'uko abandi bavuze cy'ijambo ry'Imana. Rero ndanezerewe cyane. Hanyuma dusome ijambo ry'Imana, duhagarara ko byanditswe mu gitabo cya Yohana 12 umurongo wa 20. Yohana 12 umurongo wa 20. Niho numva mu mutima wanje turashitsa ku murongo wa 26. Abagiriki bagomba kuraba Yesu. Hari abagiriki bamwe baduze gusenga mu minsi mikuru, bashikira Filipo w'i Betesayida i Galilaya, baramwinginga bati, mugenzi, turagomba kuraba Yesu. Filipo araza abibarira Andreya na Filipo baraza babibabirira Yesu. Yesu arabishura ati, igihe kirageze c'uko umwana w'umuntu ahabwa ubwiza bwiwe. Nukuri ndababwire, y'agatete k'ingano kataguye mw'ivu ngo gapfe, kaguma uko kari konyene, ariko iyo gapfuye gahunda impeke nyinshi. Ukunda ubugingo bwiwe azobura, ariko wanga ubugingo bwiwe muri iyi si azobuzigama gushitsa ku bugingo budashira. Nihagira unkorera nankurikire, kandi aho nzoba ndi umukozi wanje nihazoba. Nihagira unkorera Data azomuha icubahiro. N'aya majambo y'Imana Yesu ashimwe. Bwa mbere muca mwumva rero aba bagomvye kugira ngo barabe Yesu. Hanyuma rero uyu Filipo na Andreya bashika aho Yesu ari.
Yesu bamubajije ikibazo, Yesu arababwira ati igihe kirashitse c'uko umwana w'umuntu ahabwa ubwiza bwiwe. Byumvikana ko imbere yiwe rero hari ikibazo c'ugupfa, niyapfa naho azozuka, aje kuzuka akaduga mw'ijuru. Byumvikana rero kubwo bwiza kugeza n'uyu munsi aracari muri bwo, ariko igihe cyo twebwe dutegereje ni ukugaruka kwiwe, kandi yifuza ko natwe azosanga dufise ubwiza bw'Imana mu mitima, ubwiza bwa mpwemu yera tuzoba dufise, kuko abafise mpwemu yera bafise ubwo bwiza. Ariko ijambo rikuru ni ijambo ngo iyo agatete k'ingano kadapfuye kataguye mu ivu ngo gapfe kaguma uko kari konyene. Ukuvuga duhora tubona akarorero ingano canke n'izindi mbuto ziriho, ariko iyo kataroye mu ivu nta kintu kazana, kaguma ari konyene. Ariko tubona yuko ingano zishobora burya buzima bwako kabanza gupfa, hanyuma iyo gapfuye niho kavamwo urubuto rumera, hanyuma gakuze ntihaza rwa rubuto rwonyene rumwe, haza imbuto nyinshi. Naho ufata urugano rumwe rumaze kwera ukavunga, usanga harimo intete nyinshi wateye urutete rumwe. None rero aho gatete kaba ari kamwe, ariko gapfuye kazana impeke nyinshi. Imana ishimwe cyane. Natwe vyumvikana ngo iyo umuntu yihanye, iyo umuntu apfuye ku bikorwa bibi vyiwe akihana vy'ukuri, ahunda impeke nyinshi. Ni ukuvuga muri we hava ubwiza bw'Imana bugakorera mu bandi, kandi ubwo bwiza we yaronse ku Mana abwereka n'abandi. Niryo jambo ry'Imana. Hanyuma maze kukwereka abandi bakihana bakava mu vyaha. Urumva yari umwe none babaye benshi. Urumva agatete kamwe iyo kadapfuye ntibishoboka ko gahunda impeke nyinshi, ntibikunda. Ubwa mbere kabanza gupfa, hanyuma gapfuye hakavamwo urubuto rumera rugahunda impeke nyinshi rumaze gukura. Rero umuntu adapfuye ku vyaha aguma uko ari, aguma uko ari. Ariko iyo apfuye ku vyaha vyerekana yuko muri we ijambo avuga, ijambo ry'Imana, hakira abantu benshi bakira ubugingo budashira. Imana ishimwe cyane kubw'uyu umwe gusa. None rero nawe mu mutima hari igikwiye gupfa, hari igikwiye gupfa. Ni ibyaha biri muri wewe birakwiye gupfa.
birakwiye kuvaho mu kibanza cyabyo hakinjira ubushobozi bw'Imana, ukareka ubushobozi bw'Imana ugakora. Icyo ni cyo Imana igomba, kuko na Yesu ubwiwe muri we nicyo cyatumye tuba abakristo, kuko yabanje gupfa. Mu rupfu rwiwe niho havuye iri shengero ringana uku. Imana ishimwe cyane. Twese twavuye mu rupfu, urupfu rwa Yesu niho rwadukijije ibyaha turaharirwa. None turuku kandi ko tukwiye kuguma kugeza aho tuzogarukira, kuko turamwiteze, twiteze ko agaruka kutujana. Kandi iwacu ntituvuga ngo turi ngaha mu isi turi iwacu, oya, turabahita, turakabanara. Iwacu ni mu ijuru. Ni umunezero mwinshi kwama tuvuga tuti iwacu ni mu ijuru, saha mu isi turahita gusa. Aha ikintu duhakorera ni kimwe, aha turahihanira, aha turahebera ibyaha, aha turahabera abakristo b'ukuri, aha turahabera abana b'Imana. None rero agatete kadapfuye kaguma uko kari. None nawe kugira ngo ube umwana w'Imana, pfa uve ku byaha byawe, wakira ubugingo budashira. Rero n'iri jambo ry'Imana icyatumye Kristo apfa. Dusome mu Baroma 14 umurongo w'9. Ku murongo w'9 havuga ngo uko icyatumye Kristo apfa akazuka ari ukugira ngo abe umwami w'abapfuye kandi n'uwabariho. N'iri jambo ry'Imana. Abo bapfuye ni abahe? Ni babandi kugira ngo abe umwami w'abapfuye, ni babandi bapfuye bafise ubugororotsi. Abariho n'abariho bafise ubwo bugororotsi nyene, barihanye, ari abana b'Imana, basenga baririmba batazira umwami wacu. Rero abapfuye n'abariho twese turahembeye umunsi umwe uko kwa Yesu. Azozura abapfuye bazuke, kuko bapfuye abagororotsi. Abariho bahindurwe kuko ari abagororotsi. Twese duhurire na Yesu mu kirere. Tuzokwamana nawe ibihe bidashira. Imana ishimwe cyane. Rero iyumve muri wewe kufise ubwo bugingo, raba ukuri ko witeze uyo munsi. Utiteze uyo munsi urabwiwe ngo witegure, ngo wihane, ngo wakire ubugingo budashira bubonerwa muri Yesu Kristo wenyene. Rero amajambo y'Imana dushoboye kubona nayo adutuma ngo tugire ubugingo budashira, kuko kubaho uruko utapfuye kuja nta bugingo ugira. Rero muri wewe umutima wawe urakubwira uko uri nuko umeze, batabwo bugingo ufise. Umutima wawe urakubwira kubwo bugingo bufise. Ariko hahirwa abapfuye kucaha ngo babeho ari abagororotsi, ngo babeho ari abana b'Imana. Rero n'ayo majambo y'Imana
Yesu agomba ko umuntu wese apfa ku cyaha ngo abeho ari umugororotsi. Nta gihugu ugenda kuronderamo kugira ngo wozwe ibyaha byawe, nukuza kwa Yesu, nukuza ukemera ko yapfuye ku bwawe. Ayo maraso yiwe niyo atuma wozwa ukaronka ubugingo. Tugomba gusenga Imana rero, ariko kandi uyu mwanya nawe uvyumve, uze witonze n'amahoro menshi, uti ndagiye kumukiza ankunda, ndagiye kumukiza antabara, amfatanya n'umuremyi wanje Imana, ko yavye ubugingo bwiwe ngo uronke nawe ubugingo budashira. N'aya majambo y'Imana, none uwo muhagiro kuriho ntugomba koga muri aya maraso, ntugomba kuronka ubugingo, ugomba kugumana ico cyaha cyawe. Tugomba gusenga Imana, ariko ayo majambo yumve icyatumye Kristo apfa, kwari kugira ngo twese turonke ubugingo budashira. N'aya majambo y'Imana abayumvise, Imana ibahezagire.